Umunyeshuri yashurashujwe ku gahato yiga mu mwaka wa kane w'inderabigisha akaba afise imyaka yaba 17. Uwagirizwa ubwo bubisha n'umuforoma yitwa Arsène asanzwe akorera mu gisata cyo gupima indwara laboratoire mu gifaransa. Amakuru dukura ku ivuriro ry'Igishungo amenyesha ko mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama uyo mwigeme yagiye kugwaza mugenzi we baraheza bafatirwa hasanzwe hacumbitse abaforoma bakorera kuri iryo vuriro. Ayo makuru aremezwa na bamwe mu bahakorera aho bavuga mbere ko batangajwe no kubona umuyobozi w'ishuri abo bigeme bigako anyaruka kuhashika ariko akaba ataco yafashije ngo abo bana batunganirizwe kubera igiturire yaciye ahabwa na nyene gukora ayo mahano ngo bikunde bapfukapfuke ico caha. Uyu muvyeyi aravyigana. Abavyeyi cyatwabaje nuko umuganga yafashe n'umuyobozi w'iryo shuri aho kumushikiriza ubutungane yaciye amusaba igifukamunwa kingana n'umuriyoni. Ikibabaje rero yaba uwafatanya itonga mu gushurashuza uwo mwana yaba umuyobozi w'iryo shuri yase igiturire nta n'umwe arafatwa ngo ahanwe. Uwo muriyoni nk'uko amasoko yacu abandanya abimenyesha ngo wagabanganwe hagati y'abantu batatu, no kuvuga umuyobozi w'ishure ariwe 𝐤𝐲𝐢𝐬𝐢𝐬𝐢 witwa 𝐵𝐸𝐸𝐾𝐼 icegera c'umukuru w'imbonerakure muri zone Mugera, hamwe rero n'iyindi mbonerakure batazira nkofero izwi mu mabi menshi. Mu gihe uyo muyobozi w'ishure asa n'uw'impigi abonona abigeme ashinzwe kugira yironkera amafaranga, abavyeyi n'abarezi basaba ko yohanwa bimwe vy'akarorero co kimwe n'uyo muforoma. Igize gatatu nk'ubwo bigitobo haba agafata izo bifamutima agaca basaba amahera akabinumurika bibanga nkaho umemura gukosha. Rero twebwe abavyeyi nukuri turasaba yuko bamenambere uwo Arsène yofatwa kandi agahanwa, hanyuma kandi umuyobozi w'iryo shuri nawe nyene agahana yize amategeko kuko areka abaza kugoba izaragiye. Kuri ivyo uruganda rwa RPA rwarondeye muganga Lionel ajejwe igisata c'amagara y'abantu mu Cankuzo kugira ngo agire ico abivuzeko. Tumaze kumwidondora yatanguye yegurwa n'agatwengo, mu nyuma ararahira ararengwa ko ivyo bitigeze biba. Ego ivyo tumaze kubimenya twarahashitse hama dusangana ibihuha bihavugwa kwari kugira bacafuza ivuriro. Inyuma yo kuducira ku murongo wa telefone twasubiye kumurondera kugira tumubaze ico yafatiye ko mu kuvuga ko ubwo bubisha butigeze buba. Mu nyishu yaduhaye yadusavye kumuha umwanya akabiganira ko nabo vyega bose, inyishu igaragaza ko asa n'uwari karikurayo. Aha yari kuri mikoro ya 𝐤𝐤𝐢𝐬𝐢 Clovis Niyonzima. Biba vyiza muciye murondera umuyobozi w'ishure mukamubaza cyo kimwe n'utwara. Mu makuru dufise ahubwo bavuga yuko iyi afere ubu muyobozi ariwe yayetufye. Mugo twatuciye kuri mwe kugira tubabaze ko twarumvise ko mwahageze, twagomba kubabaza mu vyo mwakoze mwaba mwapimishije umwana kugira ngo mwekarte iyo possibility. Muzosubire kuturondera tubanze tubazanye tuzobahinyisha. Ariko mwari mutubwiye ko mwasanze atari ivyo, kandi murabizi ko kuri vyore ikintu ca mbere kumujana kwa muganga, namwe muri abaganga twagomba kubabaza ko ari cyo mwaba mwabikoze ko ivyonye. Muraza gusubira kuturondera turaza kubahinyisha.